Mwaramutse neza nanone shuti banywanyi b'ibiganiro vyacu aho muherereye hose hirya no hino, twongeye kuramutsa ndetse tunabifuriza agatondo keza ko kuri uyu wa gatatu kw'igenekerezo ya 25 ukwezi n'ukw'icenda umwaka wa 2024. Turabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro vyacu nga kuri nombonesha kure yacu nayo yanyu Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane, amakuru yihuta adafise ivumbi agaruka kubigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Baraza kumfasha turabira hamwe rero ido nido ry'amakuru agezweho muri kano gatondo nyine agaruka ku biriko biravugwa nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, ndetse nagaruka mu bikomeje kugenda biragaragara by'umwariko mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino kw'isi. Ndabaye ikaze mwese rero z'umwariko, dore ingingo nkuru rero turaza kugenda twibandaho muri kino kiganiro cyacu. Amakuru yihuta akomeje kugenda aravugwa by'umwariko mu nyuma y'iko rero hakomeje kugenda haribonekeza ibiziga by'umwariko by'abasoda, abavuga y'iko rero ari bamwe mu basoda b'igihugu c'u Burundi ndetse na FDLR bo baragaragaye mu ishamba rya Kibira risanzwe rirahana imbibi n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Haramaze kumenyekana ingene ndetse n'ibyabaye byose ku buryo by'umwariko hakomeje kugenda haravugwa y'uko Red Tabara ishobora kuzokora akantu muri ano matora ndetse n'ibihe byaza by'umwariko muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Ni mu gihe gushika ubu ngubu rero Red Tabara yoba yamaze kugenda by'umwariko yigamba kwivugana abasoda benshi b'abarundi ndetse nabiganjemo muri FDLR kuko bikomeje kugenda biratangazwa. Ni mu nyuma y'uko kandi mu misi iheze yavugaga yuko umunsi izogabwe igitero nayizirwana uko bishoboye ndetse ikazahangana n'uwari we wese uzagerageza kubasanga mu birindiro byabo. Mu gihe rero z'umwariko hatari haciyemo n'ukwezi na kumwe by'umwariko hatanguye kugenda haravugwa yuko mu ishamba rya Kibira hoba harabonetse imirambo myinshi cyane ishika ku 180, bamwe bakanavuga yuko rero yaranarengaga. Hari amakuru kandi avuga yuko inzego z'umutekano cane cane igisoda caba carajyanye ivyo biziga mu buruhukiro bw'ibitaro bimwe na bimwe nga mu gihugu c'u Burundi bitifujwe gutangaza amazina. Turarabira hamwe rero ingene uyu muhari wa Red Tabara usanzwe urwanya leta y'u Burundi waje kugenda uratangaza ibintu bikomeye cyane ndetse bikaba binashimangira yuko aribo boba baragize uruhare muri ivyo bikorwa canga se muri ubwo bwicanyi. Mu nyuma y'iko rero bivuga ko boba baraharasaniye mu buryo bukomeye cyane. Turarabira hamwe kandi andi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwariko muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abantu bakomeje kugenda bibaza ndetse by'umwariko banavuga yuko by'umwariko ingwano zikomeje kugenda zirafata indi ntera. Mu gihe by'umwariko abantu bakomeje kugenda bibaza biriko biraba, turaza kurabira hamwe rero byinshi bikomeje kugenda byibonekeza ngaha ku mirongo y'imbere ku rugamba by'umwariko ndetse n'uburyo ibintu bikomeze kugenda biramera. Turaza kugaruka kandi kuri umwe mu baminisitiri bakomeye cyane muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biravuga ko rero z'umwariko yaba akubutse mu bihugu by'amahanga aho rero yitabiriye mu bikorwa bigendanye no kurega igihugu c'abanyi c'u Rwanda. Mu nyuma y'uko rero u Rwanda rumaze igihe rurashinzwa kugira uruhare mu ngwano zimaze imyisi zirabera nga muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Icakora n'u Rwanda rwakomeje kugenda rurashinzwa kugira uruhare mu gufasha umuhari wa M23, ariko kandi ku ruhande rwago rwakomeje kugenda rurabitera utwatsi, rukomeza kugenda by'umwariko rurabihakana, rukaba rwarakomeje kugenda rugaragaza ako rero atanyungu nimwe rwobona iyo gukora canga se iyo kugaba ibitero canga se yo kugwana muri Kongo. Ni mu gihe kandi ahubwo u Rwanda rwakomeje kugenda rurahindukira rugasaba igihugu ca Republika Intwaro Rusange ya Kongo kureka gukorana n'imihari igiye itandukanye yiganjemo iyasize ikoze ibara mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ndabaye ikaze mwese rero nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu hamwe twumviriza hose muherereye, ndabifuriza kumererwa neza, ndabifuriza by'umwariko gukomeza kugira ibihe byiza cyane iyi ndwi, kandi ndabifuriza kuzayironkamo ibyiza byose mwifuza. Abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi turabifuriza amahoro y'Imana cane. Abatwumviriza bari mu bice bimwe na bimwe by'umwariko mu ntara zigiye zitandukanye no mu makomine agiye atandukanye, ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bitenye cyangwa bivanye naho muherereye. Abatwumviriza mwese muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye hirya no hino kw'isi, reka nizere ko mumeze neza. Abatwumviriza by'umwariko bari hano ku mugabane wa Afrika mu bihugu bimwe na bimwe mu bihugu by'ababanyi by'umwariko mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, turabifuriza kumererwa neza cyane. Abatwumviriza kandi bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'abandi hose mwese turabaramukije,
turanabahaye ikaze ngakuri no mbonesha kure yacu no yanyu ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta adafise ivumbi agaruka nyine kubitaka ku mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero utangiye kutwumviriza bwa mbere, byonda kwanditse s'abone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye. Option ko hirya gatoya ari akamenyetso kameze nk'inzogera, ubundi by'umwariko bagiye barakumenyesha bakubwira yuko ikiganiro gishasha kigezeho. Ndabaye ikaze mwese rero, amakuru reka tuyatangurire hagati y'u Burundi ndetse n'umuhari wa Red Tabara kuko bikomeje kugenda biragaragara. Mu gihe tumaze iminsi turagaruka ku nkuru zigendanye n'imirambo irenga 180 yoba yaragaragaye by'umwariko nkuko bikomeje kugenda biragaragara mu ishamba rya Kibira, ariko kandi hakaba hariko haribazwa ingene abo basoda bo barapfuye cyangwa se ingene bo barahageze. Umuhari wa Red Tabara ugwanya ubutegetsi bwanga mu gihugu cy'u Burundi, mu butegetsi bwa Gitega, wegambye kwivugana abasirikare babarirwa muri 20 barimo abo Burundi ndetse na FDLR bamaze iminsi bararwanira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Bamwe rero batanguye kugenda barashimangira yuko rero by'umwariko izi ngwano zaba zaragize uruhare rukomakomeye cyane, ndetse bikaba binavugwa yuko by'umwariko baba baragwanye bakirukankana aba basoda ndetse bakabageza muri ishamba rya Kibira. Uyu muhari wabitangaje mu itangazo wasohoye kuri uyu wa gatanu kwigenekerezo ya 20 kuri wa gatatu kwigenekerezo ya 2025 by'umwariko ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Wavuze ko rero haheze imisi by'umwariko imisi y'ingwano ikomakomeye cyane yasakiranyije abagwanyi ba Red Tabara ndetse n'ingabo z'u Burundi zifatanyije n'umuhari w'abazalendo ya Kutumba ndetse n'indi mihari igitandukanye irimo nka FDLR basanzwe barakorana. Red Tabara yavuze yuko rero yagabweho ibitero, ariko ikavuga neza yuko yari isanzwe ibizi neza yuko igomba kugabwaho ibitero, ariko kandi ikaba yaje kugenda irashimangira ko yaje kwirwanaho ndetse ikaza guhitana bakeya, ikaza guhitana benshi abandi bagakomereka, ndetse bikaba binavugwa yuko by'umwariko hari n'abandi baba barafashwe matekwa. Uyu muhari kandi uravuga ko iyo ngwano imaze iyo migwano imaze ibera mu biturage rero bya Kipombo ndetse n'ahitwa Kipupu biherereye muri groupement ya Itombwe ni muri Kivu y'Amajyepfo nkuko biriko biratangazwa. Wavuze yuko kandi bigaragara wavuze ko mu bigaragara FDLR yaturutse ahitwa Ikilembe arizo rero zifise umuhate wo kugwana bitandukanye n'ingabo z'u Burundi zitamo rero gushora imbere ziriya nyeshamba zigwanya rero ubutegetsi bw'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda. Red Tabara yunzemo yuko kandi iti imibare rero y'abapfuye ku ruhande by'umwariko rw'ingabo z'u Burundi iraremereye cyane, kuko rero by'umwariko yatakaje abasirikare barenga 20, abandi by'umwariko batabarika barakomereka ku buryo bukomakomeye cyane, ndetse bongera yuko rero hari benshi boba barafashwe mpiri cange matekwa. Ingabo z'u Burundi zimaze igihe rero zifitanye imikoranire y'akataraboneka n'umuhari wa FDLR, dore yuko kandi impande zombi zifatanya n'ingabo za RDC mu kugwanya umuhari wa M23 mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ni muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru kandi akomeza avuga yuko rero impande zombi zimaze igihe zarahuje imbaraga n'undi mutwe wa FLN kugira ngo rero bazagabe ibitero ku gihugu c'ababanyi c'u Rwanda nkuko biriko biratangazwa. Hari amakuru avuga ko rero kandi ngaha muri ino shamba rya Kibira naho hamaze imisi haribonekeza imirambo cyangwa ibiziga byinshi cyane bigiye bitandukanye nkuko bikomeje kugenda by'umwariko biragaragara. Amakuru kandi akomeza kugenda adusumira, akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aranagaruka ndetse aranavuga yuko by'umwariko ko Red Tabara yoba yarabateye ikabagabaho igitero gikomakomeye cyane kikaba cyaraje guhitana abo basoda. Ni mu nyuma y'iko rero bari bamaze imisi bariko baragwana cyangwa se bariko barateranamo muri ibyo bice nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ariko kandi ibi bibaye nk'uko nabivuze mbere gatoya yaho Red Tabara yariherutse gusohora itangazo rikomakomeye cyane, aho yashimangiraga ndetse ikanavuga yuko by'umwariko ifise amakuru yuko boba benda kuyigabaho ibitero, ndetse ikaba yarashimangiye ko rero idateye ubwoba ndetse n'iyigabweho ibitero izabasha kwirwanaho nk'uko yakomeje kugendera bitangaza.
Igisoda c'u Burundi kirakomeza kugenda by'umwihariko kiratakaza abasoda benshi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ndetse bikaba biriko biratera ndetse biranagira ingaruka nyinshi cyane nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ibi rero kandi biraza byiyongera by'umwihariko ku yandi makuru akomeza kugenda avuga ko rero muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hoba hariko haribonekeza ibihe bidasanzwe, cane ibihe bidasanzwe ku basoda b'u Burundi. Abasoda b'u Burundi barakomeza kugenda barapfira rero ngaha by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse by'umwihariko amakuru yihutsa adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko ari akamaramaza, ndetse by'umwihariko abasanzwe baharanira agateka ka zina muntu bakaba bariko baratangaza ndetse barashimangira yuko inzego zijejwe umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi zari zikwiriye gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko babashe kuba boreka gukomeza kurungika abasoda ngaha muri Kongo. Ni mu nyuma y'uko rero intwazangabo z'u Burundi zikomeje kugenda by'umwihariko zirapfira ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe kandi bivuga yuko rero igihugu c'u Burundi binyuze muri General Major Evariste Ndayishimiye yo bagifise gahunda yo kugerageza by'umwihariko yo kongera umubare munini w'abasoda, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, bakava ku basoda bashika ku gihumbi bagashika ku basoda ibihumbi 200 nk'uko biriko biratangazwa. Icumweru kiraheze rero ingwano isa n'iyahagaze hagati y'umuhari witwaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko biriko biratangazwa. Gusa nta cyizere cy'uko rero ako gahenge kazomara igihe kinini cyane. Ingwano ikomeye iheruka muri iyi ntara rero niyahanganishije impande zombi mu duce two muri teritwari ya Draye Masisi, turimo rero Rukopfu, Gisuma, Bufaransa ndetse na Zunguruka, hari mu ijoro ryo kwigenekereza 16 rishira rero kwigenekereza 17 kwezi kw'icenda umwaka 2024. Muri iryo joro igisirikare c'igihugu rero by'umwihariko cyaratangaje ko kigaruriye uduce ndetse n'imijyi byinshi cyane byari byarafashwe n'umuhari wa M23. Gusa aya makuru kandi yaragiye arashidikanywaho cyane bitewe n'uko rero kitatangaje amazina y'ivyo bice babashije kuba bo kwigarurira. Iki gisirikare cizwi nka FARDC cyaratangaje ko cyiteguye kwisubiza ibindi bice byose M23 yafashe, kandi ngo ntikizemera yuko hoba hari santimetero n'imwe isigara mu maboko y'uyu muhari witwaje ibigwanisho. Ofisiye wo muri M23 rero aherutse kubwira umumenyesha makuru wa Kivu Paris Agency ko nubwo rero hari kuba rero ibiganiro vya Rwanda bigamije guhagarika iyi ngwano, bazi ko rero bashobora kugabwaho ibitero bikomakomeye cyane na FARDC. Ati nubwo rero hari ibiganiro by'amahoro i Rwanda, turashobora kugabwaho ibitero na FARDC vuba cyane. Igitambo c'ubuzima rero bw'abantu benshi cyane ntacyo kimbwiye Tshisekedi, ntacyo kibwiye Tshisekedi. Gushotora M23 rero by'umwihariko wica abaturage rero nibwo buryo bwe, ariko kandi tuzi yuko rero tuzohangana nawe. Turwanirira rero kugarura imiryango yacu nga muri Kongo yamaze kugenda irahunga. Aka gahenge gahari rero gashingiye ku cemezo cyafashwe n'abahagarariye RDC ndetse n'u Rwanda ndetse na Angola, ubwo rero bahuriraga i Rwanda kwigenekereza 31 Nyakanga ndetse no kwigenekereza ya 14 Nzeri umwaka wa 2024. Ni kenshi amahanga yagiye arasaba impande zihanganye rero muri RDC guhagarika izi ngwano mu gihe zitegereje rero umusaruro w'ibiganiro by'amahoro bigamije gushaka igisubizo kirambye rero cy'aya makimbirane. Yaba uruhande rwa M23 kandi ndetse n'ingabo za FARDC bisezeranya abahuza rero kubahiriza ihagarikwa ry'imigwano, ariko rero urusaku rw'imbunda zikomakomeye cyane rukakomeza kugenda rumvikana muri teritwari ya Rucuro, Masisi ndetse na za Nyiragongo ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ihuriro ry'imihari yitwaje ibigwanisho ry'abazalendo rishyigikiwe na leta ya RDC rero niryo rikunze kuvugwaho rero ubushotoranyi, ryo rero rigasobanura yuko rigwanira kwambura M23 rero ibice ibiriko iragenzura. M23 rero isubiza yuko ihangana n'abazalendo mu rwego rwo kugwanirira abasivile bari rero mu bice iriko iragenzura kugira ngo ibirindiro byabo bigabwaho rero ibitero n'iri huriro rero leta ya RDC yifashisha babashe kuba bo bihagarika. Icumweru cose cibanziriza igiheruka rero carabayemo ingwano hagati ya M23 ndetse n'abazalendo muri Rucuro ndetse na Masisi ituza rero mu ntanguro z'icyumweru giheze.
kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2024 rero umujyi wa Goma na Sake yabaye nk'ibirindiro by'ihuriro ry'imihari itandukanye irimo y'abacancuro abazarendo iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo izwi nka SADC ndetse na FARDC n'ingabo z'u Burundi. Iyi mihari rero z'umwariko yarahuriye muri iyi miji mu gihe rero hari ubwoba ko rero umuhari wa M23 yashoboraga kuyifata by'umwariko kuko rero yari imaze gufata ibice biri mu nkengero zayo. Byasaga naho kandi M23 yamaze kuzenguruka ibi bice maze babona yuko rero atakintu na gitoya gisigaye. M23 iramaze igihe kinini cyane ifunze inzira zose zo ku butaka zihuza umujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice keretse gusa umuhanda uhuza n'uwa Sake. Uyu muhanda kandi ugenzurwa n'imihari myinshi cyane irimo rero uwa SADC, Wazalendo, FARDC ndetse na FDLR n'ingabo z'abarundi. Mu rwego rwo kurinda uyu mujyi wa Goma kandi FARDC yashinze ibirindiro hafi y'inkambi by'umwariko ziwukikije nko mu nkambi ya Mugunga. Yashinze imbunda rero nini cyane zireba mu bice bigenzurwa n'umuhari wa M23 hakujya mu misozi ikikije ikikije isantre ya Sake. Ni umuvuno rero ugamije kugira ngo rero FARDC nirasa rero mu birindiro bya M23 rero by'umwariko M23 izirinde gusubiza kugira ngo itarasa mu nkambi z'impunzi cyangwa se rero ngo ninasubiza izashinzwe rero kwica impunzi zirerenga muri Mugunga. Abacanshuro baturutse rero muri Romania nibo rero bashinze ibirindiro bibiri by'imbunda rero nini cyane Isake, bimwe rero biri hafi ya Ecole Primaire et Pastorale Kadogo, ishuri riri rero mu gice gitwe cyane. Ibindi birindiro by'izimbunda rero nini cyane babishinze nyuma y'ikigo rero ku kigo nderabuzima cya Sake. Iki kigo rero cyarafunzwe bitewe n'ingwano zabereye hafi yacyo, ariko kandi ibice birakikije biratuwe cyane. Ihuriro ry'imihari ya M23 ihuriro ry'imihari ya leta kandi yarashinze imbunda ku muhanda wa Sake Goma usanzwe unyurwamo rero by'umwihariko abantu benshi cyane baba bari mu bikorwa byabo cyangwa se abahunga. Bisobanuye yuko kandi iri huriro riramutse rirashishije by'umwihariko imbunda ziri kuri uyu muhanda M23 gasubiza hashobora rero gutekirira ubuzima bwa benshi by'umwihariko bawunyuramo. Ni ikindi kibazo ku mutekano w'abasivile. Kuva mu ntanguro za 2024 ibyaha birimo rero ubujura, ubwicanyi byariyongereye cyane mu mujyi wa Goma. Abanyagihugu rero babihuza n'ubwiyongere bw'abitwaje ibigwanisho bawurinda barimo rero aba FARDC ndetse n'indi mihari igiye itandukanye. Societe civile zibona yuko rero kugira ngo amahoro aboneke hakenewe ikirenze operation Safisha rero Safisha muji yifashishwa mu kugwanya ubugizi bwa nabi bwa muri Goma. Basaba yuko rero abasirikare bataba rero bari mu burinzi basubizwa mu bigo byabo. Mu myaka ishika 30 abagwanyi ba FDLR baramaze mu burasirazuba bwa RDC baranzwe n'ibikorwa byinshi by'ubugizi bwa nabi ndetse abakurikiranira hafi ingwano zibera by'umwariko muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo ntibahwema kugaragaza ko rero ariyo nyirabayazana wihungabana ry'umutekano muke cyane, mu gihe rero hashakwa icyazana amahoro n'umutekano birambye muri RDC ndetse no mu karere. Leta y'u Rwanda yaragaragaje ko rero uyu muhari uyigwanya ukwiriye gusenywa byanze bikunze. Leta ya RDC muri Werurwe umwaka wa 2024 yemeye igitekerezo cyo gusenya FDLR hashyirwaho rero n'itsinda ry'inzobere mu rwego rw'ubutasi haba ku ruhande rwayo ndetse no ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Angola zikora igenamigambi ku buryo rero icyo gikorwa cozo bigendamo. Kwigenekerezo ya 29 ndetse na 30 Kanama izi inzobere zarahuriye i Rubavu mu burengero bw'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda zitegura uburyo rero bwo gusenya FDLR. Zishyikiriza rero raporo abaminisitiri b'ibi bihugu bitatu bagombaga guhurira i Rwanda kwigenekerezo ya 14 kwezi n'ukw'icenda umwaka wa 2024. Muri ibi biganiro rero intumwa za RDC zari zirongowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kayikwamba ndetse zisubiyeho zanga uburyo rero bwo gusenya FDLR bwateguwe n'inzobere z'ubutasi. Kwisubira kw'intumwa rero za RDC kwagaragaje yuko rero ubutegetsi bw'iki gihugu bushaka rero gukomeza imikoranire na FDLR mu ngwano bahanganyemo cyane na M23 nkuko bikomeza kugenda biratangazwa. Hari bamwe rero bakomeza kugenda barashimangira ndetse
bakanagaragaza neza ko izi ngwano zo muri Kongo ari zimwe mu zikomeje kugenda ziratuma abanyagihugu benshi bahatikirira ndetse baranatakariza ubuzima bwinshi. Hari bamwe batajya umunwa bakagaragaza neza ko Bwana Tshisekedi ndetse n'abandi bategetsi bafatanyije baba ariko bafise uburyo bungukira muri izi ngwano, bakaba bakomeza kugenda barashimangira bagaragaza neza ko bariko barategwa inkeke ndetse n'impungenge z'ibikorwa nk'ibi ngibi biriko birakogwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abasoda b'Abarundi barakomeje kugenda barapfira ndetse barahura n'akaga komakomeye cyane muri izi ngwano, ndetse akaba hakomeje kugenda haravugwa inkuru mbi cyane kuva rero umwaka uheze w'2023 by'umwihariko inzego z'umutekano ndetse n'igisoda c'u Burundi zarakomeje kwibonekeza ndetse by'umwihariko no gutanga umusada nga muri kino gihugu, ariko kandi abatari bakeya barapfuye, abandi barakomereka, abandi bafashwe matekwa n'umuhari wa M23 nkuko bakomeje kugenda barabitangaza. Amakuru yihuta by'umwihariko akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda aragaragaza ndetse by'umwihariko yerekana neza yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda birashimangirwa cyangwa se ibintu bikomeje kugenda biragaragara, by'umwihariko bakomeza kugenda barashimangira ko Uburundi aribwo rero bukomeza kugenda burashogwa imbere. Abasoda b'u Burundi bakomeje kugenda baravuga yuko rero bariko baranenga imikorere ndetse n'imigwanire y'igisoda ca Kongo. Ni kenshi ku mirongo y'imbere ku rugamba rero hagiye harumvikana by'umwihariko ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye n'ibikorwa bitari byiza, aho abasoda b'u Burundi bakomeje kugenda by'umwihariko bivugwa ko aribo bashogwa imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Aba rero babaga bari kumwe n'abiganjemo abawazarendo, ariko kandi bikaza kugenda birangira cyangwa bikaza kugenda bigaragara yuko rero by'umwihariko aba FARDC aribo bagenda barasigara inyuma ndetse akaba nabo biruka bwa mbere. Bivuga ko kandi abo muri FARDC bakunze gushinza ingabo z'Abarundi kuba rero arizo zikwiye kuba zoja imbere, mu nyuma bivuga ko zoba zarishyuwe amahera menshi cyane kugira ngo zize kugwana nga muri kino gihugu cacu, muri kino gihugu ca Kongo. Harakomeje kugenda rero harapfa inkwazangabo z'Abarundi ndetse n'abandi basoda bagiye batandukanye banakomakomeye cyane, ariko nyamara inzego z'umutekano ndetse n'uburongozi bw'u Burundi akaba atakintu na kimwe rero ziriko zirabikoraho, ndetse gushika ubu ngubu by'umwihariko hakaba hariho amakuru akomeza kugenda aradusumira ashimangira ndetse aranagaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biribonekeza ndetse n'ibikomeje kugenda biratangazwa ari ibintu biteye ubwoba cyane. Amakuru yihuta adafise ivumbi akaba avuga ko rero by'umwihariko General Prime Niyongabo yo bariko arateganya gusura izi ngabo ziwe zinga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Aya namwe mu makuru rero yaje kugenda aratangazwa by'umwihariko na bamwe mu begereye iki gisoda c'u Burundi, bikavuga ko rero by'umwihariko ari ukubera isanganwe ziherutse kuba by'umwihariko haba ku basoda bishwe na Red Tabara ndetse n'abandi baherutse gukubitwa n'inkuba. Turaza kubigaruka mu kiganiro cyacu gikurikiraho, turaza kubisesangura neza tukarebera hamwe rero akaga gakomakomeye cyane ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zirahura nako rero nga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mukomeze kugira ibihe byiza, Uwiteka abahezagire. Ushobora gupyonda sabone kugira ngo ucurabona amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshe.